Louange et remerciements sont rendus au Seigneur. guhimbazwa no gushimwa bibe by'umwami kubwo Nous avons de pouvoir. amahirwe dufise yo kuba hano mu buryo bushasha. J'aurais préféré que nous écoutions des témoignages nohitamo ko de ce que Dieu twumviriza a fait. intahe z'ivy'Imana yakoze. Lorsque je suis entré, Igihe ninjira chantais le cantique de la moisson hariko haririmbwa indirimbo de la y'isarura, moisson qui est mûre. gisarura umusaruro weze. Que c'est Ndizira la ko situation de la génération niko ururunganwe n'igihe tubayemwo la niko moisson bimeze. est mûre. Le Seigneur a d'abord Ivyimburwa bireze. Umwami parlé de l'herbe yabanje kuvuga, avuga ku catsi, hanyuma avuga no ku rugano, urugano ruba rweze. Uko biri muri Matayo 13, tugiye muri Matayo 13 et dans quelques autres passages bibliques, no mu yindi mirongo ya Bibiliya nous voyons clairement turabona de quoi neza il s'agit ibyo ari byo et ce que la moisson sera. n'ingene ivyimburwa bizomera. Matayo 13, Vous connaissez tous cette parabole. mwese murazi uyu mugani. Je lis Ndasoma ce que le Seigneur ivyo umwami donné comme interprétation. yatanze nk'insobanuro. Misi yose iyo yasobanuye biba ari iby'ukuri, natwe iyo dusobanuye nta na rimwe biba ari Il dit byo. ici dans Matthieu chapitre 13, Hano haravugwa muri Matayo 13 à partir du verset, peut-être à partir du verset 39. kumbure dore ku murongo wa 39. Oui, il faut déjà même lire à partir du verset 37. Ni vyiza mbere gusoma ku murongo wa 37. Nawe arabishura celui qui sème la bonne semence, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu. Verset 38. Murongo wa Le champ, c'est le monde. Indimiro La ni bonne isi, semence, imbuto nziza nibo bana b'ubwami. du royaume. L'ivraie, Ugwamfu ce sont les fils du malin. n'abana ba wa mubi. Verset 39. Murongo wa 39. L'ennemi qui a semé l'ivraie, Umwansi yarubivye c'est le diable. ni wa mugwanizi. La moisson, Igenya c'est la fin n'umuhero w'isi. de ce monde. Et les moissonneurs, Abagenyi ce sont les anges. n'abamarayika. Une parole merveilleuse. Ijambo ry'igitangaza, ijambo ritomoye. Ici, le Seigneur a déjà séparé avant même que la séparation Hano n'ait. umwami yatandukanije n'imbere yuko gutandukanya kuba. Yerekanye imigwi ibiri. Bamwe ni urubuto rwiza n'abana b'ubwami bw'Imana. Et lui, le Seigneur, Nawe umwami il est le semeur. niwe mubivyi Et les vrais enfants de Dieu, w'abana, abana by'ukuri sa b'Imana semence. ni ivyamwa vyiwe, ni urubuto rwiwe. Pendant que les gens dormaient, Mu gihe abantu basinziriye, umwasi nawe yarabivye l'ivraie. abiba ugwamfu. Ici, il est écrit littéralement Hano rero haranditswe mu buryo que ce butomoye sont yuko les fils ngo du malin. n'abana wa mugwanizi. Ce malin, c'est le diable. Uwo mugwanizi ni Satani. Une personne qui a reçu la révélation, Umuntu yahawe Genèse guhishurirwa chapitre 3, mu itanguriro gatatu telle qu'elle a été donnée à notre frère nk'uko Branham, mwenda Branham yabihawe, et qui sait ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, akaba azi ibyabaye mu itongo rya Edeni. Ni kuvuga ko semences ont imbuto commencé à germer. zibiri nizo La zatanguye semence du kumera, serpent et la urubuto semence de rw'inzoka l'homme. hamwe n'urubuto rw'umuntu. D'une lignée devait venir le Christ Mu muryango selon la chair. wategerezwa kuvamo Kristo mu mubiri. Et lorsque les deux lignées se Hanyuma sont mélangées, igihe izo mbyaro zibiri zavangana, umwami Imana yaravuze ngo iherezo ry'abari mu mubiri bose imbere rigiye gushika. Iyo dusomye ku bijyanye n'izo mbuto zibiri, turashimira que Dieu nous est Imana destiné yuko à yatugeneye être sa propriété. kuba inshamvu yayo, Qu'il ait fait de nous ikatugira des fils abahungu de Dieu. n'abakobwa b'Imana. Que nous soyons
C'est vrai, twoba nivyo hano mu sans isi être du monde. ariko Que nous tutarabizi soyons enfants des tukaba hommes, turi abana que nous b'abantu puissions en même muri temps uwo mwanya nyine être tukaba enfants de Dieu. turi n'abana b'imana. Nous n'attendons plus que notre Nta transformation. kindi turindiriye keretse guhindurwa kwacu, Mais justement, cette parole, ariko nyine avec niryo l'ivraie jambo et les fils hamwe du malin, n'ubwafu nous l'avons abana entendu b'umwansi dans l'introduction twabyumvise de Frère Rousse. mu ntangamarara ya Mwinatarusi Vous avez vaincu le malin. ngo mwanesheje wa mubi. On ne peut pas le dire plus clairement. Ntibishobora kuvugwa mu buryo butomoye gusumbaho. Na Yohana aravuga nk'uko tugiye kubiraba mu kanya gato Que Caïn ngo Kayini était du malin. yari wa 1 mubi. Jean 3 verset 12. Yohana igice cya mbere cya Yohana gatatu umurongo wa 12. Buriyo Verset 14 de 1 ndasoma Jean umurongo wa chapitre 14 muri Yohana igice cya mbere igice cya kabiri 1 Jean chapitre 2. igice cya mbere cya Yohana igice cya kabiri umurongo wa 14. Je vous ai écrit, Père, parce Narabandikiye que vous basi avez connu kuko celui qui dès muzi uwahereye dès le commencement. ubwa mbere na mbere. Je vous ai écrit Narabandikiye misore parce que vous êtes forts kuko mufise inkomezi, et que la parole de Dieu ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe, et que vous avez vaincu le malin. kandi mwanesheje wa mubi. Dans l'épître de Jean, au chapitre 3, Mu gice cya Yohana igice cya gatatu il est écrit au verset 11, haranditse ku murongo wa 11. 1 Jean chapitre 3, Yohana igice cya mbere car voici le igice cya mbere cya message Yohana igice cya que gatatu vous avez umurongo wa entendu dès le 11, commencement. kuko ubu ari bwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane. Pas comme Caïn, qui Ntiduse na était Kayini un fils du diable, yari wa qui mubi a tué son frère. akica Et murumuna pourquoi we, l'a-t-il tué? kandi icyatumye Parce que amwica toutes ni iki? ses œuvres Ni uko ibikorwa étaient byiwe mauvaises. byari bibi, Mais que celle de son frère, ibya murumuna we bikaba byiza. celui qui lit ceci, Usomye ibi, la parole qui dit parce que toutes ses œuvres étaient mauvaises. ijambo rivuga ngo kuko ibikorwa byiwe byose byari bibi. Aho rero abanegura mu bintu bya Bibiliya bashobora Qu'y kubaza avait-il de mal? none ngo ikibi cyari ikihe mu kuba yubakiye igicaniro Qu'y umwami? avait-il de mal? Ni ikihe kintu cyari kibi ko yegeranije ibintu byose n'uburyo bwose kugira ngo abitange ku gicaniro? On aurait pu dire c'était un beau geste. Ubu ushoboye kuvuga ngo Belle chose. kari akantu keza akoze, cyari ikintu On aurait cyiza, même pu y participer. ahubwo Ça semblait si beau. byasa neza umuntu Mais yabigizemo il n'umugabane. était du malin, Ariko rero wa mubi quoi qu'il fasse. ibyo yakora byose Il y avait un lien, une connexion harimo malin dont ubufatanye, il était lui-même issu. yari afite imigenderanire n'umubi Et c'était uwo l'inverse yakobokako, avec Abel. kandi ibyo byari gihushane hamwe Il na avait le Abeli. bon plaisir divin Hariho sur lui. uguhimbara Imana kuri we, Et kandi il a fait ce qui était agréable. yakoze ibihimbara Imana. Ces deux lignées Izo mbyaro zibiri se retrouvent du début jusqu'à la fin. zisanga guhera ku ntango Celui qui trouve sa place, gushika ku iherezo. Hahiriwe umuntu abona ikibanza ciwe qui a accès kandi à la parole de Dieu, agashikira ijambo ry'Imana, qui est né de yabyawe la semence divine de la n'urubuto parole, rw'Imana rw'ijambo, kugira ngo mu nyuma yakire ijambo muri we, kandi uko twabivuze mu ndwi iheze agacika igice cy'ijambo, devenir agacika une partie de la igice parole. cy'ijambo. Je crois que c'était hier. Ndizera ko hari ejo Nous avons parlé avec quelques frères, twaganiriye na bene data moi-même, ma na petite jewe personne, umuntu muto, et nous avions brièvement abordé le hanyuma sujet dutangura de l'église, des kuvuga anciens, et ainsi de suite. ku ishengero, ku bakuru Ici, dans la b'ishengero, cour, en plein air. twari hanze. Et les mots que j'aimerais répéter ont été Amajambo nukunze gusubiramo yavuzwe. Umwene data umwe yaravuze ngo, mwene data igihe nari nkiba muri Czechoslovaquie nari ndi muri ino shengero, et depuis que je suis ici, kandi guhera ndi hano j'appartiens aussi à l'église. kandi ndi uwo mu ishengero. Il a ensuite ajouté, Arongera ko ati vous
Et vous tous, mwebwe mwese vous en avez fait partie et vous en faites partie. mwamye muri rimwe kandi muri rimwe kandi ibyo byo dushaka gushimika ko hano que nous venions de différents pays, cela twoba tuva mu bihugu bitandukanye ibyo ntacyo bivuze. Nous appartenons à l'église des premiers. turi mu ishengero ry'abana b'imfura, ishengero ry'abana b'imfura abanditswe mu ijuru, kubera yuko turi ubuto rw'Imana. turashaka kandi yuko bose babyiyumvamo uko atari gusakoza kugira ngo babe hano, ariko kugira umugabane, kuba umugabane w'iby'Imana iriko irakora ubu. ishengero ni rya Bibiliya kandi ni iry'Imana. haranditswe ngo Imana yongera mu ishengero nk'uko biri mu Byakozwe 2:47, uko ariko bitegerezwa kumera no ku iherezo. atari yuko abantu ari abantu bongerako, ariko Imana yonyine ubwayo ikashobora kugira buyongerako, uko tugashikira ubumwe bwa mwemu turi nk'ingingo z'umubiri wa Yesu Kristo. Amen. Dans le texte que frère Rousse a lu, mu gisomo muri Tarusi yasomye, harimo ibyiyumviro byinshi by'ibwina. Si nous voulions tous les explorer, dushatse twese kubisesangura tukimbamo tukaraba, tuba tukiri hano gushika ejo mu gatondo. ariko un critère de mesure que l'on peut appliquer ni igipimo twopimisha kugira ngo umuntu wese yisuzure wenyine ubwiwe amenye ahantu ari. La relation kandi ugufatanya by'ibyina bishushe mu bugingo bwacu bwanje n'ubwawe hamwe n'Imana bigaragarira mu nyifato tugira imbere y'ijambo ryayo. mu mwanya aho ijambo ry'Imana ryabaye byose kuri twebwe, aho ijambo ry'abantu atakintu riba rivuze kuri twebwe, si igihe ijambo ry'abantu n'igihe gusa ijambo ry'abantu atagaciro riba rifise mu maso yacu, niho ijambo ry'Imana rishobora gucika ibintu byose kuri twebwe. igihe cyose tukaba dushaka guhuza ibyo bintu bibiri tubigeranya tubiteka ku bindi tubivanga ntibikora. ariko iyo tumenye yuko abantu baduhenze kandi tukamenya ko ijambo ry'Imana ryatujyanye mu muco w'Imana, hanyuma twagendera muri uwo muco, aho rero tugendera muri uwo muco uko twawumvise kandi uko twawusomye. mbere no mu gice cya mbere haravugwamo kugabishwa no guhumurizwa. igitito cya mbere cya Yohana 2:1 ngo bana banje bato bandikira ibyo kugira ngo nimukore icyaha. hanyuma birakwiye gusobanura neza icyaha icyo ari cyo. icyaha ni kugarariza icyagezwe n'Imana, ni ijambo ry'Imana. ibyo nibyo bishobora gupimwa icyo icyaha ari cyo. icyaha ni gonyanga ibyagezwe n'icyo cyaha. ibyagezwe byatangiwe icyo kugira ngo bifatire umuntu mu gonyanga ibyanditswe hanyuma bimutsindishe. icyagezwe gifise icyo gikorwa, si kugira ngo biduturubike, ariko ni kugira ngo dushobore kwerekwa mu buryo butomoye yuko twatsinzwe imbere y'Imana, kuko tuba twahonyanze ibyo yashinze ijambo ryayo, icagezwe cyayo, hanyuma tukaba abatsindwa. aho rero ni Imana yatugiriye ubuntu bwo gusohoka ngo tuve mu batsindwa twemere agakiza. ariko muramwene umuntu w'Imana avuga ubutumwa hano, akavuga ubutumwa ku rukundo, ingene atanga mu buryo bwihuse, agatanga kwereka ibintu nk'uko nyuma yo kugabishwa. reka nibisume kandi muri kino gisomo Yohana 2:1, bana banje bato ndabandikiye ibyo kugira ngo nimukore icyaha. kandi nihagira umuntu akora icyaha, dufise umwitsa kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi. Amen. biratomoye kandi biradomako.
gifatirwa ko kirekanywe neza amerekezo yo kujana aratomoye. Nubwo biri uko Imana minsi yose igaragaza imbabazi kubo yababariye. Haravugwa mu nyuma ngo niwe kwiyuzuza kwacu. Ngibi ibyanditswe muri Yohana wa mbere 2:2 ngo kandi uwo niwe mu ngano y'ibyaha byacu, mugabo si ibyacu twenyene ariko ni y'ibyaha bari misi bose. Ibyo binyibutsa Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze cyane abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntahone ariko baronke ubugingo budashira. Ibyo nibyo Imana yavuze, ibyo nibyo Imana yiyumviriye, yafashe ibikenewe byose ku bw'ibyo igorogota. Biranditswe mu nyuma 3 Yohana wa mbere 2:3. Iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi. Nitwitondera ibyagezwe nawe. Kuvuga ngo naramenye Imana cyangwa ngo namenye n'Imana ni ikintu kimwe, ariko ibyo bibe iby'ukuri, ko biba ari iby'ukuri ni ikindi kintu. Murongo wa 3 iki nicyo kitumenyesha ko tumuzi, que ce ne soit pas seulement une phrase que nous prononçons, kuba tumuzi atari ijambo gusa tuvuga gusa uko, ariko bikaba ari ibintu by'ukuri bifatika. Ni kuvuga ngo twitondere ibyagezwe nawe. Ces commandements sont désormais inscrits dans nos cœurs. Kuko guhera ubwo ibyagezwe byiwe biba byanditswe mu mutima wacu, nta kuri byogenda. Nimba ibyagezwe byayo bitanditswe byanditswe gusa ku mpapuro gusa ntibikora uko, ariko iyo byanditswe bikaba biri mu mutima, aho rero birakora. Murongo wa 4 uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ibyagezwe byiwe, ni umubeshi ukuri ntikuri muri we. Kuko nabivuze hano turashobora kwigenzura kwiraba ubwacu. Umuntu afata yuko yitondera ibyagezwe byiwe ariko ntabyitondere ni umubeshi. Uvuga ko amuzi hanyuma ntiyitondere ibyagezwe byiwe ni umubeshi. Tubishimike ko akandi irindi rinini. Imana yatanze ibyagezwe, yatanze icyagezwe, yatanze ijambo ryayo kugira ngo turyitondere, kandi yanatweretse yuko tutari tunashoboye kubishitsa byose. Hanyuma yaduhaye ubuntu bwayo, iduha ububasha bwo gucika abana b'Imana kubera yuko twizera izina ryayo. Yaduhaye amahirwe yo kwakira ijambo ryayo muri twebwe ngo tube igice cy'ijambo ryayo. Yashyize muri twebwe icyifuzo cyo kwitondera ijambo ryayo n'ibyagezwe byayo. Murongo wa 5 Yohana 1:2 ariko uwitondera ijambo ryiwe wese ugukunda Imana kuba guhinguwe muri we by'ukuri. Iki nico kitumenyesha ko turi muri we. Nous voulons tous parvenir à la perfection. Twese dushaka gushikira ubutunganywa bwose. Twese turashaka kubigiramo umugabane igihe Imana izoraheza igikorwa ciwe, igihe izoruka umunsi ugirindwi mu myaka ukijya 1000. Twese dushaka gutunganywa rwose turukane nayo. Ariko hano haravuzwe ngo witondere ijambo ryiwe. Umurongo wa 5 ngo urukundo gukunda Imana kwa guhinguwe muri we by'ukuri. Amen. Imana ishaka abana bumvira. Ukutumvira bimeze nk'icyaha cy'ubupfumu, kuko biri muri Samueli wa mbere 15:23. Ukumvira ni byiza gusumba gutanga ikimazi, ni byiza gusumba amashikanwa, kandi umuntu ameze uko aba yiteguriye guha ibintu byose Imana, ibintu byose atange kuko nta kintu afise. Hariho kumvira no kuja ku ruhande rw'umwami, c'est tout autre chose. kikaba ikindi kintu. Quand on parle avec les gens, iyo tuvugana n'abantu
bose baba bitegura consacrer tout au Seigneur. kwishikanira byose ngo bahe umwami Alors qu'ils n'ont rien à donner. mu gihe atagira ko bafise cyo gutanga. Et que dit mon Dieu? none imana yanje ivuga iki? ivuga ngo muhungu mukobwa wanje mu mutima wanje, Migani 23:23. Imana nta kindi ishaka umutima wawe gusa n'uwanje. yaho rero ibigufise wese gushaka amaguru ibigufise ntibijanye no gutanga ibintu ngo nabitanze umukobwa ngo hemana mukundwa nibyo mfise gusa. oya sivyo, ni muhungu wanje mukobwa wanje mu mutima wanje. aho rero umutima utegerezwa kugiwa musha, umutima utegerezwa kugiwa musha, imwemi kabasha. aho rero Imana ishaka kwandika ijambo ryayo muri uwo mutima mushasha kugira ngo itange inkomezi zishasha zo gushobora gushira mu bikorwa ukugomba kwayo. Yohana 1:2 ngo uwibwira wese uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko yagenda. Amen. C'est un objectif élevé. Iyi ntumbero iri hejuru cyane. Une responsabilité. Ni inshingano. Une exigence. Ni ibisabwa que l'on peut difficilement comprendre. Ibyo bitugora gutahura, ariko bitegerezwa kuba by'ukuri kuko biranditswe mu ijambo. Et parce qu'elle est écrite dans la parole. Kubera yuko byanditswe mu ijambo, bitegerezwa kuba bishoboka yuko tubishira mu bikorwa. Amen. Que pour le moment nous puissions le comprendre ou non. Mu moyo two bitahura. ubwa mbere turabyemeza tukavuga ati ego kuko biranditswe hano yuko ngo umuntu avuga yuko ahora muri we. Et je le prétends maintenant. Nani ndabifata uko mu mwanya. Je le dis pas à la légère. Sidavuga minenegwe. Fata vuga ko nguma muri we. Tu prétends. Na uvuga urabishigire naye ubitanga kuri naye. Celui qui témoigne. Ijambo ryo kuvuga gushigina umuntu avuga umuntu yatura ibyo akavuga ko aguma muri we afata ko abishiga kuri naye ngo nguma muri we. Uyo ategerezwa kugenda wenyine bwiwe akagenda nkuko uwo nawe yagenda. Nous voyons ici combien turabona hano ingene umuhamagaro qui nous a été adressé uwo duhabwirwa ingene uri hejuru cyane. Si nous voyons combien nimba tubona ingene intumbero iyo Imana yashinze iri hejuru et ce déjà ici sur terre kandi bikabiri hano ku isi sintumbero gusa. Après avoir inyuma yo guheraheza notre pèlerinage intahe ici sur terre yacu mbere nando ku isi ku murongo wa 6 uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nk'uko yagenda. Ici nous pourrions fermer le livre de Dieu hano dushaka kugarika igitabo c'Imana et nous mettre en prière en disant hanyuma tukaja mu masengesho tukavuga tuti mwami turashaka kuguma muri wewe kuko tutaguma muri wewe tuzocibwa nk'uko amashami acibwa kandi tuzokuma hanyuma tuzoturigwa. hanyuma umwami wacu aravuga muri Yohana 15 ngo umuntu aguma muri jewe azogira ibyamwa byinshi ngo kandi nzomututurira kugira ngo abane ibyamwa byinshi. Haleluya. Yohana 15:2. ayo yose n'amajambo y'Imana yacu. turi he tugenda hehe twisanga he bakundwa? ndizera ko Imana yaduhaye amajambo k'uyu mugoroba atari kugira ngo ducike intege kugira ngo dukubitike ariko kugira ngo iduhe inkomezi kugira ngo tubwire ngo ndi Imana yanyu ndabafasha ni je bufasha bwanyu ni je nkomezi zanyu ntacyo muzobura nimwangira icizere. Amen. kuko ijambo ry'Imana iminsi yose ryamye ritangirwa ibyo si kugira ngo ridukwitishe ariko kugira ngo riduhagurutse kugira ngo rihagurutse abakubititse kugira ngo rifashe. Amen. kandi ibyo nibyo twizera natwe uyu mugoroba. Umwami ari hano kugira ngo adufashe kugira ngo aduhagurutse kugira ngo adushigikire twese kugira ngo aduhe intege zishasha aduhe inkomezi zishasha kugira ngo atubwire mu bugwaneza kugira ngo atubwire ati bice ku bushobozi bwanjye uzobishikako. Ego ubushobozi bwiwe n'inkomezi nyinshi mu banyantege ntituza hano mu mikoraniro canke imbere kugira ngo tuvuge ngo urakoze
tel ou tel. yuko nameze nka naka canke na naka. Nous venons ici tuza hano et nous mettons la main sur la poitrine. tugashira ikiganza ku gikiriza tukavuga tuti mwami, Je ne suis pas digne simbereye d'entrer dans ta maison. kwinjira mu nzu yawe, kwinjira imbere yawe, kandi wantumiye, nico gituma naje Et je suis venu kandi nje mu dans la kwizera foi en ta parole. ijambo Amen. ryawe. Amen. Si Hano nous parlons ainsi avec notre Seigneur tuvugana n'umwami wacu de tout cœur, n'umutima wacu wose, avec cette attitude, dufise iyo nyifato, alors notre situation aho rero uko ibintu byacu bimeze bizohinduka, kuko ndabisubiramo, ijambo nous a ry'Imana été donné twarihawe pour nous montrer kugira ngo ritwereke ce qu'il ico fait ishaka avec nous. gukorana natwe Ici, kandi il biciye est kuri ici. twebwe. Niba byanditswe hano rero ngo marcher dutegerezwa pour lui-même. kugenda nk'uko nawe ubwiwe yagenda. Comment a-t-il marché? Yagenda gute? Il allait de lieu en lieu. Yagenda mu kibanza no mu kindi, agirira neza abantu, akiza abagwayi, akiza imitima, avura imitima y'abantu, agira neza bose, abohora aboshwe na Satani. Nta kinyoma caba mu kanwa kiwe, Maintenant, nta kanenge yari afise. Ubu rero nous qui sommes nés de sa twebwe semence, ababyawe de la n'urubuto semence divine, rwiwe, urubuto pour une rw'Imana, espérance vivante, kubw'ibyizigiro nous devons marcher bizima, comme dutegerezwa kugenda nk'uko yagenda, faire tugakora ce qu'il a fait. ibyo yakora, Selon la parole nk'uko de ijambo Dieu, ry'ibyanditswe les rivuga œuvres que je ngo fais, ibikorwa nkora vous les ferez aussi. namwe muzobikora, Et vous en ferez les plus grands. kandi muzokora ibirengeye kuko ngiye kwa data. Yohana 14:12. Mbega ni ikihe gikorwa kiri imbere yacu? Ni izihe nshingano izo twahawe? 1 Jean chapitre 2 Yohana verset 7. 2:7 ngo abo nkunda si cagezwe gisha mbandikiye, Mais un ariko commandement ni cagezwe ancien ca kera que vous avez entendu mwamanye dès uhereye mbere na mbere. le commandement Ico ancien cagezwe ca kera nico jambo, nico rya jambo mwumvise. Amen, amen. Mbere na mbere jambo yariho, le commandement ancien icagezwe ca kera ni ijambo iryo mwumvise. Amen. même si elle est nouvellement proclamée, Nubwo rivugwa mu buryo bushasha, c'est l'ancienne parole. ni rya jambo rya L'ancienne kera, parole ni rya jambo rya kera doit ritegerezwa être toujours nouvelle iminsi yose et kuba vivante dans rishasha, chaque rikaba prédication rizima et muri buri butumwa efficace bwose, pour ceux qui rikaba l'entendent rihagije dans le ku bariko bararyumviriza baryakira mu kwizera. Verset 8. Umurongo w'umunani, Toutefois, c'est un commandement nouveau que je kandi ndabandikira icagezwe gisha, ce qui est vrai kandi en lui ico nicagezwe gisha, et en vous, ico nicagezwe c'ukuri Ah, muri we no muri mwebwe, la véritable lumière brille déjà. kuko umwiza uri kurashira umuco w'ukuri umaze kwaka. Murazi yuko bene data bo mu gikristo c'ubwa mbere Le retour du Seigneur. bari banarindiriye nabo kugaruka k'umwami, baravyerekana mu vyete vyabo byose, Ils ont écrit ivyo banditse musi yo guhumbekirwa kwa mwemu pour nous qui ku vivons à la bwacu, fin bavyandikira de la ubwacu twebwe aba mu gihe ca nyuma c'igihe c'ubuntu, ngo umwijima uriko urashira, umwiza uriko urashira, umuco w'ukuri umaze Le kwaka. Seigneur dit, Umwami nawe aravuga ngo unkurikira ne marchera plus dans les ntazoba ténèbres. kigendera mu mwiza, azogira umuco w'ubugingo. Yohana 8:12. Yohana Il a paru pour rendre témoignage de la lumière. akandika akavuga ngo uwo yasorotse kugira ngo ashingire inaye uwo muco. We ntiyari uwo muco, ariko yashingira inaye umuco, La lumière ngo umuco est venue dans le monde. w'ukuri wari kuraza mu isi kugira ngo umurikire umuntu wese. La véritable lumière brille. Umuco déjà. nyakuri Et je crois uraka, brille aussi. ndizera dans notre yuko temps. unaka no mu gihe cacu. Nous vivons dans une époque. Tubaye mu gihe Ce que le c'umwiza, prophète Esaïe a dit. nivyo umuhanuzi Yesaya yavuze navyo ivy'ukuri uyu munsi, ngo umwijima upfutse isi yose, umwijima uri ku bantu bose, ngo ariko kuri wewe izuba ry'ubugorotsi riraseruka. Yesaya 32, ngo umuco nubeho, umuco waserutse ku bwacu. Maintenant au verset Ubu rero 9, 1 Jean raba chapitre 2. mu gice c'icenda Celui umurongo w'icenda muri Yohana 2, ngo qui uvuga ko ari mu est son muco akanka mwene data wundi aba akiri mu mwiza na bugingo nos n'ubu. paroles ne signifient rien. Amajambo yacu ntaco asiguye nimba adahuza n'ibikorwa byacu, Et les actes doivent n'ibikorwa correspondre avec les byacu paroles, navyo et les tuza kuba paroles bihuza avec les n'amajambo, actes. n'amajambo Tout le nayo reste agahuza n'ibikorwa. n'a aucun sens. Ibisigaye navyo Il est vyose écrit dans la suite, nta verset siguro 10, bifuse. 1 Jean chapitre 2. Umurongo wa 10 Celui qui aime ngo son frère ukunda mwene data demeure wundi dans la aguma lumière, mu muco
ngo nta gitsitaza kiri muri we. murazi iryo jambo igitsitaza muri Mateyo 18 ni ijambo rimwe. umuntu nk'uyo agenda mu muco ntatega imitego ngo yiyugarane kugira ngo aze gufata uyundi. oya, umuntu akorera Imana ni umunyakuri, aba yungutse mu mutima, aba ari mvuga kuri, nta bujyajya, nta bubisha, nta mayeri. hahiriwe umuntu umwami yababariye ibyaha, uwo mu mutima wiwe ata kintu kibi kibayo. ikintu kibi kiba mu rubuto rubi, ukuri nako kuri mu rubuto rw'Imana. Yohana wa mbere 2:9 ngo uvuga ko ari mu muco akanywa mwene data wundi aba akiri mu mwiza na bugingo n'ubu. umurongo wa 10 ariko ukunda mwene data wundi aguma mu muco kandi nta gitsitaza kiri muri we. nta gitsitaza, nta kugwa, nta mutego. oya, wenyine ubwiwe yabaye umuco, kuko uko niko byanditswe ngo haguruka umurikigwe kuko umuco wawe urashitse. amen. Yesaya 33:1. haleluya. igihe umuco w'Imana umuritse, ntimurika gusa kugira ngo tutangarire gusa cyangwa ngo dusimbe cyangwa ngo tunezererwe umuco gusa. iyo umuco w'Imana umuritse ni kugira ngo utumurikire, hanyuma ducike natwe umuco biciye ku bw'ubuntu bw'Imana, hanyuma umuco umwijima nawo uja kure. biranditse ku murongo wa 11 muri Yohana 2 ngo ariko uwanga mwene data wundi ari mu mwiza kandi agendera mu mwiza, ntazi iyaja kuko umwiza wamunkumishije amaso. On ne devrait le dire à personne. ntitwategereza kubibwira umuntu n'umwe. Le jugement appartient à Dieu seul. urubanza ni urw'Imana yonyine. irazi aho tugeze mu buryo bw'imwemu, gushika hehe umwami yoba yarashoboye gukora muri twebwe, ibyo arondera n'ibyo ashaka kuba yobona kuri uwo munsi. dushobora kuvuga gusa umuntu wese ntiyirabe gusa. ndongereko kandi ikindi kintu kimwe, que nous puissions avoir un cœur dushobora kugira umutima qui n'est même pas capable. J'ajoute que nous avons un cœur qui n'est même pas capable dufise n'umutima udashoboye de procéder à un examen de conscience valable kugira isuzuma ry'umutima nama imbere y'Imana nk'uko bikwiriye. kuko umutima wawe urashobora kwihenda urwego runaka, mbega siko bimeze. ntiturafise n'uburyo bwo kuba twocira urubanza imbere y'Imana uko bikwiye. turucira ku bandi. ndavuga yuko turi mu mero iteye ikigongwe cyane, kuko kubiraba urubanza ntitunashoboye, tumerewe nabi, ntidushoboye no kwicira urubanza nk'uko bikwiriye, uko byari bikwiye mu mitima yacu. umurongo wa 12 aravuga ngo ndabandikiye bana bato ko ibyaha byanyu mwabihariwe ku bw'izina ryiwe. mbega ibyo murabyizera? mubyizere umutima wanyu wose, ko aravuga ngo mu izina ryiwe guharirwa ibyaha bizovugwa mu mahanga yose. 4:47. ibyo twabibwiwe mu butumwa bwiza, twarabyizeye, twakira ikigongwe c'ibyaha byacu. umurongo wa 13 ngo ndabandikiye base kuko mwamenye uwahereye ubwa mbere na mbere. ndabandikiye misore kuko mwanesheje wa mubi. narabandikiye bana bato kuko muzi data wa twese. Vous remarquez qu'il s'agit de connaître, reconnaître. murabona ko bijanye no kumenya uguhishurirwa ibintu byo mu buryo bw'imwemu abizera by'ukuri. Quand on a demandé à Jésus, igihe babaza Yesu, montre-nous le Père, ngo twereke data, il a répondu tout triste. yarishuye ababaye, il y a si longtemps que je suis avec vous. n'igihe kingana gutya ndi kumwe namwe, ni gute uvuga ngo twereke so? Celui qui m'a vu wambonye a vu le Père. aba abonye data. Yohana 14:9 no guhishurirwa. Les uns regardaient l'enveloppe baraba umubiri gusa bakavuga ngo turamuzi. Lui,
uyo na bashiki biwe na bene nyina ni naka 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 abo bavukana bari inyuma gusa inyuma nibyo yari naka ariko imbere yari umwami w'abami yari uganza abaganzi niwe yari yambaye umubiri w'abantu ariko ku ijisho risanzwe yari umwana w'ikibyagwa w'umubaji wa mariya uko niko batabuye n'impuzu yiwe ibyo bintu byo mu buryo bisanzwe by'umubiri ariko mu buryo bimwemo yari yehova yari ndiho ahambaye uwari yabwije aburahamu uwari yabwije mose uwari yavugishije abahanuzi bose yari yawe wo mu isezerano rya kera yabaye yesu wo mu isezerano rishasha amen ibyo ntibyaboneka mu maso y'abantu imana yari yinyegeje mu mubiri wano ku isi nshaka kubabwira ikintu kimwe natwe dushobora kudushikira ku buryo bw'uko tudashobora kuvuga ibintu neza nk'uko bikwiye turavuga ngo uriya ni naka ni naka uriya ni naka ni naka oya si naka ni abahungu n'abakobwa b'imana ntituri abantu bashobora gushaka ko ikirango twatsindanishirijwe tuba abahungu n'abakobwa b'imana kubwo kwizera yesu kirisito twatsindanishirijwe mu buryo bwuzuye amen mbega ibyo murabyizera ibyo ndabyizera n'umutima wanjye wose kubera iki Paulo yandika guhera ubu ntawe tukimenya mu mubiri abikorino ba 2:5 ivyo kurondera mu bana b'Imana abantu bose barazinanye mu mubiri ariko ibyanditswe biravuga ngo guhera ubu ntawe tukimenya mu mubiri nimba wowe ubwawe wabyawe na mwemu ukaba wuzuye mwemu aho rero uzorondera kandi uzobona ikintu c'Imana ibintu by'imwemu muri mwene data no muri mushiki wawe bitameze nk'uko nimba ugifite ibyiyumviro by'umubiri aho rero uzoca urubanza ibintu byano ku isi uzobona ibintu byano ku isi gusa hama wibagire ibintu bihambaye iby'Imana yakoze muri twebwe ibyo ni kumera nk'uko abana b'Imana bategerezwa kubona ibintu byose mu buryo bw'imwemu. Paulo aravuga ngo umuntu w'imwemu acira urubanza ngo abona ibintu byose mu buryo bukwiriye, ariko wewe ngo nta umusesangura. Abikorera babiri 15, ariko iyo baciye urubanza baca urubanza nabi, ko nibaciye urubanza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga baraba nk'uko ibyagezwe byabo biri. Genda ni mubandanye muzobabona. Oya, mu nzu y'Imana hari igitabo kimwe gusa gishobora kugururwa kugira ngo urubanza rucibwe, kandi ibyo ni ibyanditswe byera, igitabo cya Bibiliya cyo dukunda kandi twizera. Ntidukeneye guca urubanza abantu. Umuntu anakeneye guca urubanza undi muntu. Imana nica urubanza umwe wese muri twebwe, hanyuma twese tugagamburukira urubanza rwayo, hanyuma abatsindishijwe bakumva baciwe havuzwe urubanza rwo kurekurwa rukumvikana, hakavugwa ngo umwami niwe yikoreye icyo gihano kugira ngo tugire amahoro, hanyuma dukire biciye mu mishishagu yiwe. Amen. Birabandanya akavuga ku murongo wa 13 ngo ndabandikiye ba data kuko muzi wahereye ubwa mbere na mbere, ndizera ko nako dushobora kuvuga ibintu nk'ibyo twaramumenye. Hanyuma aca haza kuvugabishwa mu buryo bw'ibwina. Umurongo wa 15 ngo ntimugakunde isi canke ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda data wa twese nikuzoba kuri muri we. Mbega twovuga iki kuri ibyo? Nta na kimwe kiretse kwizera, hanyuma tugasaba umwami ngo akore muri twebwe imuhimbara.
nimba dushaka ubure gukoresha hano ku isi ibintu byo kugenderwako igipimo kugira ngo duhindure ibintu, aho rero ibintu byinshi byo bitandukanye, umwe abibona nk'uko uwundi akabicira urubanza muri no buryo. Oya, hano umuntu wese agomba kuza imbere y'Imana yiwe hanyuma akareka akemezwa icyaha biciye kuri mwemu, kuko uko byanditswe ngo igihe mwemu azoza, uko biri muri Yohana 16:8 ngo azugura amaso ku by'icyaha, isi ku by'icyaha cy'ugoroka n'iby'urubanza by'amateka. Umurongo w'9 muri Yohana 16 ngo ku by'icyaha kubera ko batanyizeye, umurongo wa 11 ngo by'amateka uko umwami w'iyi si aciriwe ku iteka ku by'ukugoroka kuko ngiye kwa data. Ndizera yuko uho ariko umwami yabivuze muri Yohana 16. Ndizera yuko twamenye neza ibyo bintu bitatu umukuri. Haranditswe mu bibandanye ku murongo wa 16 muri Yohana wa mbere 2 murongo wa 16 ngo kuko ibiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri data wa twese, ariko byanduruka mu isi. Umurongo wa 10 kandi isi iri kwishirana n'ibyifuzo byayo, ariko ukora iby'Imana igomba yamabiye bidashira. Rero umuntu yoshobora kubaza ati none akarimbi kari hehe, dushobora kugenda gushika hehe, mbega twokora iki? Kandi n'igitokora nta muntu n'umwe akeneye kwigishwa ku bijyanye n'ibyo. Mwemu w'Imana n'ijambo ry'Imana birahagije ku mumwe wese, kandi nimba gutinya Imana kwiyongereko, aho rero umwami azobana natwe kandi azoduha ukurobanura gukwiriye, azotumenyesha ibikwiriye imbere yiwe. Ndashobora kubabwira ibibereye imbere yiwe n'ubu, ni kuvuga ngo nibihuje n'ijambo ryiwe, ibihuje n'ijambo ryiwe ntibishobora kumuhimbara kuko we agaba ku ijambo ryiwe, ariko ibihuje n'ijambo ryiwe biragororotse kandi ntibiri mu bizotsindishwa, ariko biri mu biri mu kugomba kw'Imana. Mbere ari n'iri jambo riri mu muhanuzi Yesaya 40 aho havuzwe hahanurirwa havugwa kuri Yohana yategerezwa kuzoza. Haravuga no muri Yesaya 40 no ku murongo wa mbere ngo nimuhumurize abantu banje, nimubahumurize ni kw'Imana yanyu igize. Mwese murazi imirongo. Ku murongo wa 3 ngo ijwi ry'usemerera riti nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, n'ibibandanye. Hanyuma ku murongo wa 5 hacavuga muri Yesaya 40 umaze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Ubundi ndasoma umurongo wa 6 Yesaya 40 umurongo wa 6. Ijwi ry'uvuga ati semerera, ubundi ati nsemerere iki? Hanyuma hakaza inyishu ngo ati abafise umubiri bose ni ibyatsi gusa, n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe yo ku musozi. Ibyatsi biruma, amashugwe agakabirana, kuko imwemu z'Uhoraho zibihuhako. Nukuri abantu ni ibyatsi gusa. Umurongo w'8 ibyatsi biruma, amashugwe agakabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Amen. Amen. Voyez-vous comment les choses concordent ensemble? Murabona ingene ibintu bigenda birahoza, ibyatsi, amashugwe, umurima, ubwoko, muribona neza? Ninde adasaza, ninde adakabirana? Abantu bose baraza bakarengana, bamwe ntibabishaka. Hariho abantu bashaje botanga umuriyoni kugira ngo basubire kuba bakiri bato, ariko je ndazi yuko igifuzo cyanje cyaramaze kurongera ngo mbe ukiri muto, kuko kuriko byanditswe. Amen. Kandi hano hari ijambo ry'igitangaza ku murongo w'8 muri Yesaya 40 ngo ibyatsi biruma, amashugwe akabirana, ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira. Amen. Yohana yasubiye gufata iryo jambo ryo mu Isezerano rya kera biciye kuri mwemu, ashimika
Mais celui qui fait la volonté de Dieu ariko ukora ugomba kw'Imana ahoraho ibihe bidashira. Yohana 1:17 muri Yesaya 40:8 tugasoma naho ngo ijambo ryoraho ry'Imana yacu rizoraho ibihe bidashira. Muri Yohana 1:17 bakavuga ngo ukora ugomba kw'Imana ahoraho ibihe bidashira. Ninde akora ugomba kw'Imana? N'umuntu akora akagenda muje n'ijambo ry'Imana agakora ugomba kw'Imana. Nibyo canke sibyo? Hashimigwe Imana yacu dukunda. La responsabilité qui nous a été confiée en ce inshingano twahawe muri kino kibanza nulle part ailleurs. Nta handi hantu ziri ku isi. Nous avons entendu la parole du Seigneur Twumvise ijambo ry'Umwami avec une telle clarté mu buryo butomoye no mukuri nk'ukuraho ku buryo atanu na hamwe bihari hano ahandi ku isi. Et là vous pouvez dire aho rero murashobora kuvuga ati muntu w'Imana mbega aho ntugiye kure, aho nturenze ntuduze cyane. Oya, ndababwije ukuri kuko ariko bimeze. Imana yaduhaye ubuntu bwo guca bugufi munsi y'ikiganza cyiwe cy'ubushobozi, ntagire ikintu kimwe twigira, ariko tukaba umugabane w'iby'Imana iriko irakora ubu, iby'Imana iriko irakora. Et nous sommes reconnaissants turashima pour la part kubwo umugabane uwo yaduhaye, et nous voulons kandi dushaka yuko isaruro iyo twumvise rivugwa, umusaruro uwo twumvise uvugwa, kuko umurima w'ingano ureze. Ahantu hamwe muri Branham avuga ngo izamugwa n'est pas seulement imminent, ntigegereje gusa ariko bwo gegereje cyane. Hanyuma turasoma mu gwete rwa Petero Imana ntitevye mu gusoza amasezerano yayo, ngo ariko ngo ikoresha ukwihangana, ntishaka ko hagira n'umwe ahona. Petero 2:9 irindira yihanganye gushika aho uwanyuma namwe azohamagarwa. Ndabibabwira ikintu kimwe, abanyuma bamaguye umugoroba, umuryango uyu mugoroba ukugaruka k'Umwami kuri hafi. Nico gituma aduha ubuntu bwiwe kugira ngo dutegwe intege na no jambo, duterane intege bamwe ku bandi, dushigikiranye, dufashanye bamwe ku bandi, kugira ngo dushobore kuberaho Umwami kandi tubereho bamwe ku bandi. Tubone aya majambo yose asohoza muri twebwe. Ubwoko bumeze nk'ibyatsi, abantu barakabirana bakagwa, ariko ijambo ry'Imana yacu ryo rihoraho ibihe bidashira. Ukora ugomba kw'Imana kuko bihuje n'ijambo ry'Imana agumaho ibihe bidashira hamwe n'ijambo ry'Imana iryo yari yose muri we. Haleluya, amen. Twabivuze kenshi, Imana yavuze yuko abahanuzi bari Imana. Murashobora kubisoma muri Zaburi 82 no muri Yohana 10:35, aho Umwami wacu avuga ngo nimba ababwiwe iryo ijambo ryaje ko biswe Imana, ni gute mushobora kunyagiriza ukurogota mvuze ngo ndi umwana w'Imana? Bakundwa, natwe turafise amahirwe yo guhamagagwa nk'abana b'Imana, abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko biranditswe ngo ariko ku bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana n'abizera izina ryiwe. Yohana 1:12. Mbega muwamwizera izina ryiwe mumara ryake n'umutima wanyu wose n'ubwingo wanyu bwose. Niba bitarabikora, ni mubikora uyu mugoroba, mugire umwimenyerezo n'ijambo ry'Imana ko ari ry'ukuri mu mutima wanyu no mu buzima bwanyu. Amen. Turahaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, n'umutima wose ndakubwiye ngo urakoze kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro irihoraho ibihe bidashira. No kubwa bene data bose n'abashiki banje bakora ukugomba kwawe kandi bakohoraho ibihe bidashira. Mana nzima yizigirwa,
ibyo birajana Nous avons une mukiza prière commune dufise isengesho dusangiye à nous ingo kuri twebwe à udufashe devenir ngo tube comme tu étais, nk'uko wari uri comme tu veux, nk'uko nous ushaka soyons, uko ushaka ko tuba comme tu veux nous trouver, uko ushaka ko tumera comme une race divine, nk'urubyaro un sacerdoce rw'imana royal, abami n'abaherezi ihanga ryera élu. ubwoko bwatoranijwe mwami mukundwa Fais de nous de tels hommes utugire abantu nk'abo qui marchent dans tes voies, bagendera mu nzira qui zawe sont à ta disposition, bari ku ruhande rwawe qui sont bénis par toi, bahezagiwe nawe être une kandi bénédiction pour bashobora kubera umugisha abandi ceux qui ont élevé leurs mains. abateretse ibiganza byabo Nous les remettons tous bose à toi. turabaguhaye turagusabye Fais grâce. ngo utange ubuntu Accorde la bwawe pleine délivrance, utange la ukuboka pleine kuzuye rédemption, utange le plein ugucungwa kuzuye salut, agakiza kuzuye comme l'enseigne notre Bible. nk'uko bibiliya yacu Seigneur, que ibigisha cela soit mwami manifesté par la ibi puissance de ton bigaragaze sang, bice de ku ta bushobozi parole bw'amaraso et de ton yawe esprit. bw'ijambo ryawe n'ubwami wawe wigaragaze mu bawe Pour la gloire, ku bw'icubahiro n'ishimwe Alléluia. ry'izina ryawe haleluya amen amen